Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana bene data dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Imana yo mu ijuru iduhezagire kandi duhana umugisha. Muri kumwe na Kaneza Benigne mu kiganiro Saveur Divine cyo kuri uyu munsi. Kaze Imana itugirire neza hamwe twese. Uyu munsi turabandanya ikiganiro nk'uko tumaze igihe tubikora, kandi nk'uko muri iyi ndwi canke muri iki cyumweru turi ku ijambo turiko turibukanya ko ndashaka ngo tubibandanye ko Imana yabiduteguriye. Kaze mu kiganiro Yesu abahezagire. Ijambo turiko turibukanya ko muri iyi ndwi ni ijambo ryo kwibukanya ugusenga gufatikanije no kwisonzesha. Ayo majambo turiko turayibukanya twifadikije ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 17 ku murongo wa 21, ariko ndasoma mpereye haruguru ku murongo wa 14. Haravuga ngo Yesu akiza umuhungu agwaye intandara. Bashikiriye ishengero, umuntu araza aramupfukamira ati, mwami wanje, girira ikigongwe umwana wanje kuko agwaye intandara, arasinzikaye cane, kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ariko vyabananiye kumukiza. Yesu arishura ati, yemwe ab'iki gihe mutizera b'ibidambidambi, nzogeza ryari kubana namwe? Nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire hano. Yesu aramukankamira, dayimoni amuvamwo, umuhungu acakira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati, tweho niki catumye bitunanira kumusenda? Arabishura ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira kino gisozi mutimuka, kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya ntakugwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Amen. N'aya majambo tugiye kwibukanya ko umwanya mutoya kuri uyu munsi atwibutsa ku gusenga gufatanije no kwisonzesha. Aya majambo dusomye n'amajambo igihe hari umuntu yari afise umwana agwaye intandara, yari yipfuza ko uwo mwana wiwe yokica ico cago, kandi yarabona ko nta handi na hamwe ashobora kugikirira. Amaze kumva ko Yesu ari mu micungararo, araza aramushikira amusaba ko yamukiriza umwana. Imbere yuko aza kuri Yesu, twabisomye, yabanje guca ku bigishwa ba Yesu arabinginga kugira ngo bamukirize uwo mwana, kandi uko twabisomye abigishwa barabikoze barabigerageza, ariko ntivyakunze. Ariko umuvyeyi arabandanya aravuga ati, kumbura ivyabo badashoboye noshikira Yesu yobinkorera, kandi Imana ishimwe amushikiriye Yesu yarabikoze, kuko Yesu uko asanze umuntu sikamusiga. Umuvyeyi amaze kumushikira yaramubwiye ko yari yabwiye abigishwa ntibikunde,
kandi Yesu abikora mu bushobozi bwiwe nk'Imana, aramukiza nk'uko twabisomye. Ku murongo wa 21 uhereye haruguru gato kuri 20, abigishwa baramwihereranije baramubwira ati Yesu, kubera iki twebwe twari twabigerageje ntibikunde? Yesu yarabishuye ku murongo wa 21 arababwira ngo bene uyu ntakugwaho n'ikindi atari gusenga kukwisonzesha. N'aya majambo turiko turibukanirizamwo bene data yatwibutsa gusenga no kwisonzesha. Kwisonzesha ni sacrifice umuntu aba agize, ni ikintu uba utanze, ni nk'ikimazi uba utanze kandi uba witanze wewe ubwawe, ukemera ukavuga ngo ikintu ndagihevye kugira ngo ushobore gushikira iki mu buryo bwo gusenga. Kandi igihe cose umuntu yagiye imbere y'Imana ari mukuri, Imana iba yumvise by'ukuri. Nubwo tutosenga twisonzesheje, Imana iratwumva, ariko kandi hari igihe Imana ikenera sacrifice yacu, igakenera yuko hari ikintu duheba, igakenera yuko hari ikintu twari twemerewe canke twari dutegerezwa gukora, ariko Imana igakenera ko dukora iyo sacrifice kugira ngo Imana ishobore gukora ico turiko turayisaba. Ni iki Yesu yariko arabwira abigishwa biwe, yarabwiye ati gusenga mwasenze, washaka no kwizera mwizeye, ariko aravuga ngo vyari bikenewe ko mwisonzesha. Donc vyari bikeneye yuko habaho iki co gutanga ikimazi, mukitanga ubwanyu, mukemera guheba, mukemera mukisonzesha kugira ngo iki gikorwa gikoreke canke gikunde. Bene data, muri ino si turimwo turahura n'ibintu byinshi, turahura n'ibibazo bitandukanye, turagwana intambara nyinshi z'uburyo butandukanye, umwe wese agwana ukwiwe, ariko kandi twese turagwana. Simpaka ngo tugwane intambara zimwe, simpaka ngo tugwane mu mwanya umwe, simpaka ngo tugwane mu kibanza kimwe, ariko umuntu wese ahari aba ariko aragwana. Kandi muri uko kugwana kwacu dushobozwa no gusenga, dushobozwa no kubaha mu myanya yo gusenga no mu myanya yo kwinginga Imana. Rero kwari ukwibukanya yuko hariho ibidusaba ko tugira sacrifice, tukemera tukiheba, tukemera tugasonza kugira ngo ico turiko turabwira Imana, ico turiko turingingira Imana mu buryo bwo gusenga, nimba ari ico dusaba, nimba ari ibihe turimo twifuza kuvamwo, hariho sacrifice dukwiriye gutanga no kwisonzesha, tukemera tugaheba kimwe kugira ngo dushobore gushikira ico turiko turarondera ku Mana. Aya majambo ndiko ndayasoma nibutse igihe ca Esteri, igihe Esteri n'abayuda bari bamaze gushinga itegeko ryo kwicwa. Sindabisubiramwo, murabizi ayo majambo yanditse mu gitabo ca Esteri igihimba ca 4 ku murongo ngira ngo wa 16, uhereye ku 16, igihe Moridekayi yaratumye ko Esteri amubwira ko icete camaze gusohoka, ariko aramwinginga ko nk'umwamikazi akwiye kugira ico akora, akitanga, akavugira ubwoko bwabo. Esteri amaze kuvyumva yarabona ko ari ikintu kitoroshe kugira ngo ashobore gushikira umwami, ariko kandi arabona kandi nuko bikenewe ko ashobora guhagararira agaserukira ubwoko bwabo. Ariko yibuka ko iyo ukeneye ikintu hariho sacrifice. Arabwira, atuma ko Moridekayi aramubwira ngo nubwo bitari vyoroshe, ndemeye kuzobikora, nzogenda ndondera umwami, ariko nawe arababwira ngo mugende mwitange namwe, mukore sacrifice, mwisonzeshe, musenge mukobeje, kandi mushiremwo no gutanga ikimazi canyu ubwanyu, mwisonzeshe kugira ngo musengere shobore kurenguka imbere y'umwami. Moridekayi n'abayuda barabikoze, barisonzesha, kandi ugiye kubandanya ugasoma byatumye Esteri ashobora kwakirwa n'umwami, nubwo cari igihe kitari ico kwakirwa, ariko kubw'amasengesho Moridekayi n'abayuda bari bakoze, bakisonzesha, bakitanga, bakemera gusonza bariko binginga Imana, vyatumye Esteri agira ikiganza ciza ku mwami. Umwami aramwakira, aramwumviriza, kandi murabizi ayo makuru murayazi.
abayuda baruhiye gutabagwa, ariko kandi vyavuye muri aya masengesho yo kwitanga no kwisonzesha. N'aya majambo nariko ndavuga rero twibukanya ngo gusenga ni kwiza, ariko tumenye yuko hakenewe na sacrifice. Twebwe ubwacu tukitanga, tukemera tugasonza, tukemera tugaheba gufungura, tukemera tugaheba ibitugirira ikimazi. Ushobora kutisonzesha ibifungurwa, ushobora kutisonzesha, ariko hari ico ubona wewe ubona kumenga ni gifise ikimazi kinini muri wewe. Nico nyene Imana ikeneye ko ugitanga ko ikimazi, ukemera ukacisonzesha uwo munsi, ukemera ukavuga ngo iki ndagikora kuko mfise ikintu nkeneye ku Mana. N'aya majambo rero bene data, vy'ukuri ivyo dukeneye ku Mana birahari kandi ni vyinshi, ariko kandi natwe tumenye ko ariyo sacrifice dutegerezwa gutanga, tukemera tugaheba tukisonzesha, ukavuga uti ndagihevye kugira ngo ushobore gushikira iki. Muribuka ko n'umwami Yesu atangura ministeri yiwe yo kuducungura, murazi ko yisonzesheje imisi 40 igihe yageragezwa na Satani atanguye ministeri, ariko yarisonzesheje imisi 40 kuko yarabizi ko ivyo agiye gukora atari ibintu vyoroshe. Yemeye kwisonzesha, asonzesha umubiri wiwe. Bibiliya yatubwira ngo yarashonje, yarahevye gufungura, abona gusonza neza inyuma y'imisi 40, kandi yarazi yuko ivyo atanguye bitoroshe, ariko aravuga ati biransaba sacrifice, nkwiye kwisonzesha. Yarabikoze kugira ashobore kuducungura. Bene data, n'aya majambo, ivyo dukeneye vyose tubibwira Imana, kandi tumenye ko dutegerezwa kwitanga, tukagira sacrifice natwe dutanze, tukitanga tukisonzesha, kugira ngo ivyo dukeneye tukibwira Imana, kandi Imana izobona kwitanga kwacu, biyihimbariza tugirira neza. N'aya majambo twariko turibukanya yo kwisonzesha dusenga. Imana ibahezagire cane. Amen.